bijanye n'ubuzima ndoragitsina bwa mbere ndumva guhindagurika k'umubiri bivanye n'urugero umuntu agezemo canke uburyo habaho development du corps canke uburyo umubiri ugenda ukura bivanye n'imyaka umuntu afise. Bijanye impinduka z'umuntu ndoragitsina ku bisanzwe ku mukobwa atangira uko agenda arakura niko agenda arahindagurika. Naho ngendana ubumuga bwo kutabona ibindi bihimba byose birakomeye. Hano kw'ishure haratunganwa inyigisho zo kutwigisha neza ivyerekeye ivyo bintu. Ugendana ubumuga bwo kutabona ni umwana nk'abandi, ni umuntu nk'abandi nk'uko twese tubona, gusa nuko aba abuze urwo rugingo rumwe. Ariko ku bijanye n'ibyo by'igitsina canke ibimenyetso by'umwana ariko arakura, yaba umukobwa canke umuhungu barabimenya byose. Narya amasinya babako hariho byinshi byose barabizi. Izo nyigisho ni inyigisho abana badashobora gusimba, bariko baranakura cane bariko baregereza mu bigero. Turaraba rero kuva ku myaka iri kiregereza kuva ku 9 kuduga, bose turashobora kubaha inyigisho. Muri ico gihe rero tutagiye kure, twararose abaza kubahugura na cane inyigisho zagiye zirava mu mapatiri, zagiye zirava no muri finiwape. Baraje rero kubaha inyigisho zitari nkeya, baraziga kuva kw'iyo myaka 9 kuduga ku bakuze bajya baheza ishuri. Uke tugatangura tukabamenyereza ugeze nko nico gituma twababwiye yuko tutangura kwigisha ujya mwana w'imyaka 9. Hari abatangura kubibona rero ku myaka 9, uwo hari igihe tuba twaramuhaye inyigisho. Iyo tutanguye kubona ko bakwije imyaka 9, duca dutangura kubabwira ko hari ibimenyetso nk'umukobwa bizotangura kumubako. Kazoza FM, be your own boss.